Bavukanyi, turatanguye ca kiringo ceranda c'ikarema, aho duhamagariwe kuganira n'Umukama, tukumviriza ijwi ryiwe. Ijwi ryiwe ridutumirira gukora ineza gusumba uko twahora. Ijwi ryiwe ritubwira gukundana gusumba uko twahora. Ikiringo ceranda dutanguye kitwibutsa imyaka 40 Abanyisirayeli bamaze mu bugaragwa imbere yo gutorana igihugu c'isezerano Imana yari yabateguriye. Iki kiringo kandi kiratwibutsa neza imisi 40 Yezu yamaze mu bugaragwa asenga, aninahaza Imana, mbere akanageragezwa na Shetani agaheza akayitsinda. Iki kiringo ni kiringo ceranda, aho duhamagariwe na cane cane gusenga dusengera mu mutima, gusenga dusaba mutima mweranda ngo adufashe gutsinda inabi n'inyosha mbi, gusenga dusaba ngo dushobore kunywana n'Imana bikwiye, tubanje kuva ahantu hari urwamo canke ahantu hari ibintu bidusamaza. Twigireyo, twinjire mu mitima yacu, dusenge tuninahaza Imana, hanyuma tuyisabe ngo idufashe gutera imbere mu bweranda, idufashe iyobora ubuzima bwacu. Iki kiringo kandi kiradufasha kwisonzesha, ikimenyetso co kwibabaza, ikimenyetso co guhereza imibiri yacu Imana nk'ishikanwa riyishika ku nyota. Mw'ico kiringo kandi turafasha n'abakene, turafasha abagowe, tukabikorana umutima w'urukundo, kandi naho twisonjesha ivyo duhevye tugaheza tukabifashisha abandi ivyo tutafunguye. Tugabanye ivyo vyatunezereza twahora dukora, ivyerekeye gusumira amaso dukoresheje imbuga ngurukana bumenyi gose, tubigabanye. Hanyuma ivyo twahora dukunda gufungura, n'abakunda gusoma agacupa bakagabanye, n'abakunda gufungura birenze babigabanye, kugira ngo dushobore kwitegurira neza ipasika y'Umukama wacu Yezu Kristu, Umukama adukunda kandi uwumwituye araronka imigisha. Nuko rero mugire ikarema nziza, kwari kugira ngo ndabipfurize ikarema nziza. Uyu munsi mweranda utubere kandi intanguriro yo guhinduka, intanguriro y'ubundi buzima. Murakoze.